mu gihe abantu bamaze kuvuga bati turara ntibuca, hariho abantu baduteye batwiba canke basiga batwishe, mbere bikavugwa cyane mukabidushikiriza cyane mu makuru. Uyu munsi tukumva hariya, ejo tukumva na hirya, tuhagize tusereka dutabaze na cane cane kumenga hariho ibice biriko biraberamwo umuntu abiravye yogira uti mbega ni kubera iki bitumbereye muri ibi bice, mbega ko bitumbereye muri ibi bice uyu munsi ejo ntibuzohava bitandukira ibindi. Duca dutangura gusemerera dutabaza kugira ngo ivyo bintu bishobore guhagarikwa hakiri kare. Hanyuma kandi umuntu ariko aravyumviriza hirya no hino, abantu bayaga canke mbere umuntu avyumva mu makuru akumva yuko umenga hariho abantu bavuga nk'abakokeza, muri kino gihe rero igihugu kiriko kiritegurira amatora, na cane cane umuntu asubije inyuma akaraba ivyama vyabaye, amatora yegereje, canke umuntu agasubiza inyuma akaraba ibyabaye mu gihugu cacu, dusha tubona umenga abo bantu boba basa n'abakokeza bagomba guca ivutu. Abarundi bamaze gucika ivutu rero ntawuzi inyifato baheza ngo bagire, ari naco gituma tugize tuti reka dutabaze hakiri kare, dutabaze leta, dutabaze abarundi bose, tutabaze urwaruka, tutiyamara abafise ico bategeka, abafise ico bakora kugira bihagarare bose bafatane mu nda, abakora ivyo bakora, na cane cane abategetsi bajejwe umutekano ahubwo bahaguruke babihagarike hakiri kare. Abanyagihugu nabo tuti ntimuhave muja kumohe canke ku bantu bababwira amajambo atariyo, nyabona nimufatane mu nda, za nyabune zivugwa zikomezwe, hanyuma nabo nyene bashobore kwikingira. Turabwira no gwaruka tuti mwagwaruka mwe turi mu bihe bitoroshe, ntimuhitanwe n'ibiriko biravugwa n'ibiriko biraba, nyabona mwibange kuko kenshi biramaze kwibonekeza ko y'umutakano uhungabanye. Urwaruka rurakoreshwa cyane mu mugambi w'adasiganira iprona turabufise, tukagira tuti ejo nabwo ntirujane nyabahururu, ahubwo rushoboye guterera ruterere kugira ngo ntihagire ico nonekara gusumba.